ego nivyo wagize neza gutegura iyi space yo kwibuka ugapresiza we urumva ntumunyarwanda umurundi mugabo ndashima ingene ufata perspective y'ikibazo kijanye n'ihonyabwoko ryo bikorerwa abatutsi kuko ku bwanje ibyo ukoze ni byiza daro sanske ari muri karugura micro ni ugare gato uwo muntu yitwa Pente ni ugare beze kuvuga ibi bintu ukoze ni byiza kuko je nama nkoresha kuva kera namavuga nti abayahudi bakorewe ihonyabwoko ntibavuga ngo ihonyabwoko ryabaye mu Badagi ryabaye mu France ryabaye muri Autriche ihonyabwoko ryakorewe abayahudi donc ihonyabwoko rikorerwa abatutsi mu Rwanda mu Burundi muri Congo n'ahandi b'abarusi bazobica donc nukuvuga yuko je personnellement nabonye ihonyabwoko 1993 neza mu maso yanje kandi imbere yaho narigeze kubivuga muri space umunsi umwe jewe ihonyabwoko ryakorewe abatutsi bo mu Rwanda 59 je mon père yararibonye mon père yari mu Rwanda umuntu yabyaye jewe mon père donc ivyo yabaye 59 il était un jeune yari umujene ngira 22 ans yarakiri muto cyane mugabo kubera akazi yarimwo nayigeze kubabwira je nayigeze mpisha histoire yanje mon père yakoraje kuri centre hippique Bujumbura yajanye n'abazungu babiri gikuzana indogobwa mu Rwanda c'est arrivé ari mu Rwanda 59 mugabo yarambwiye ibya histoire donc nukuvuga ko ibintu by'ihonyabwoko ndabizi kuva kera n'iryo 1993 bitaraba narinzi yuko bihari 72 nari ndahari sinari bwakure sinarona ruyoya mugabo narabimenye parce que mon père yarabimbwiye mon grand-père donc naramenye ibintu byinshi donc ibintu by'ihonyabwoko si ibintu soma muri histoire ni ibintu que je vis dans ma famille narinzi kuva nkiri muto nico gituma rero mvuga nti c'est vrai urumva bemeye ihonyabwoko rikorerwa abatutsi mu Rwanda officiellement muri Nations Unies hehe mugabo sikuvuga yuko ivyo bataremera officiellement ko twebwe tutavyemera twebwe turavyemera ihonyabwoko rikorerwa ryakorewe abatutsi mu Burundi 65 kiwe ndaryemera 100% kandi nafite n'inshuti zariyo ibusangana mu buke ndafite inshuti je ni grande mère de la du côté de mon oncle de mes grands-pères hariya abantu turafite inshuti turabizi donc irindwi vyo turabizi donc si ibintu twigishwa je ku bintu bijanye n'ihonyabwoko nta muntu ampa dereso nkunda gukoresha ibintu nzi nigishijwe nabwiwe n'abantu nizigiye atari ibyo nasomye mu bitabo donc sinca hirya no hino gauche à droite donc autrement iyo hageze kwibuka abatutsi bakorewe ihonyabwoko mu Rwanda nk'ubu ndabibuka cyo kimwe nuko nibuka abi wacu bapfuye muri Octobre 1993 la même chose parce que niho nyabwoko rimwe rikorerwa ubwoko bw'abatutsi bumwe b'abanyarwanda b'abakomane b'abarundi twese turi bamwe donc kuri ico kibazo sentiment mbafise muri periode niyo même sentiment mbafise muri Octobre sincisha hirya no hino bashobora kutavyumva mugabo kubera uri umututsi uri umurundi wisanze mu Rwanda muri kiye gihe 1994 barakwishe uri umututsi w'umunyarwanda wisanze mu Burundi 1993 canke mu Kongomani umunyamurenge yisoze 1993 mu Burundi baramwishe donc autrement dit ntibaraba passeport ntibaraba identité bakwica kubera uri umututsi nico gituma rero umuntu w'umututsi cyane cyane aharanira agwanya ihonyabwoko haba ari hose ategezwa kuba solidaire n'ikintu cyose cy'umututsi utaravye identité abaraba identité probablement baba bariko bakora politique parce que ariya abapolitisi bakunda kugira des distinctions bagashaka ngo umututsi mu Rwanda yakorewe ihonyabwoko mugabo w'Urundi yarikorewe n'ibintu bitagira sens no kubera nyene baba bakina umukino wa politique bashaka kuderuta abantu ihonyabwoko ni rimwe ryakorerwa abatutsi
ntiraba iyo uva, ntibaraba umusozi uvako, ntibaraba igihugu uvamwo, uri umututsi wisanze aho hantu bariko bararikora bari gukorera, nta kindi. Mu Burundi nta n'akarangamuntu bakubaza, barakora bakwisura, bakora muri bisi bakakwica bakagutema period, nta bindi vy'ikubaza hirya no hino. Co kimwe no 59 mon père iyo ataba ariko barimwo n'abazungu babirigi muri ico gihe ntiyari no kuvayo, yari gupfirayo. Donc ivyo ni ibintu nabimenye kera nkiri na muto, nabimenye kera nkiri na muto. Donc no kuvuga ko no kwifatikanya n'abariko baribuka uyi b'abanyarwanda, tukifatikanya nabo twimvira yuko saurete nu iyo tuba turi hariya muri bijya bihe, muri kiyagiye muri ajya masaha, muri ijya misi, muri ajya mezi. La même chose no mu Burundi nabo iyo bahaba aya ma periode yose yabaye mu genocide bari kuba cyo kimwe. D'ailleurs hariya za Marangara, Ntega Marangara ntiyabuzemo abanyarwanda bapfirayo, comme en 93 hapfuye abanyarwanda benshi mu Burundi, harimo n'abakongomani. Niko bimeze, niho nyabwoko. Iyo nyabwoko rero bon, kwibuka no kwiyubaka, donc umengo no mu Rwanda barakoresha iyo terme kwibuka no kwiyubaka. No kuvuga terema imyaka yabaye myinshi, urabona uhereye 59 ugashika ubu turi muri 2026. Bon, abazi guharura ibiharuro neza urashobora kubona ukerekana imyaka 60 probablement 67 ans tuzoba dushikirana siècle. No kuvuga yuko n'uyu munsi muri 2026 ariko harabiho nyabwoko riko batutsi muri Kongo, hari murenge baratera amadrone. Bon, siyo gusa twarabonye abantu barya ama video mu mwaka uheze, n'ubu bashobora kubarya. Donc ça veut dire que on a un problème très très sérieux. Malheureusement n'ibintu atanumwe azi igihe bizoherera. C'est dommage kuko urabona turashobora kuza ngaha tukadiskita nk'abantu bari intellectuel chevronné, muga nta numwe afise une solution miracle avuga ati twokora iki kugira ibi bintu bihere, kubera barabyigishiye tellement biraba n'idéologie regionale ikomeye cyane ku rwego yuko nta numwe ari capable n'aba politiciens chevronné nabo bantu batwara ibihugu. Urabona mu Rwanda baratwara igihugu kandi bafite beaucoup d'expérience, bafite beaucoup de moyens, mugabo ntibashobora par exemple kuvuga bati ibi bintu bizohagarara, d'autant plus que uko imisi igenda d'une façon ou d'une autre ça peut même s'accentuer uravye inyigisho zihari à gauche à droite. Bon, jewe nagerageza kubera navyishinze, ubu nariyangajije ntigeza kubikora ko nkaza ndavyiga buhoro buhoro. Mugabo bon, nshobora kwihenda, mugabo hari ikintu gituma bijya bintu bidahera. Igituma bidahera nuko ari umucezo, umukenyuro batoye yuko bishe abatutsi biroroshe kuri kugira ngo batenye ama objectif politique yabo, biroroshe parce que barabikoze ubwa mbere, barabona birashoboka, barabyigishije bavuga ngo abatutsi n'aba étranger. Iyo umuntu amaze kwita umu étranger akavuga ngo umunirotike, ngabandi baba ngaha n'ababantu. Donc dans ce sens baba bamaze kwigisha umukenyuro ni gushika hamwe n'aba intellectuel chevronné, aba professeur, aba docteur babifata uko urumva ngo abatutsi n'aba étranger. Mugabo wagenda ugatangura kuvuga ibisekuru byawe ugasanga n'amasiècle mu bangaho. Comment est-ce que mushobora kuba aba étranger ahantu mubaye des siècles? Ça n'a pas de sens. Mugabo kubera iyo ntuze uwo mukenyuro, iyo nyigisho bashizeho, ugaca usanga sakore kugira bihave biragoye parce que le narratif continue mu buryo bwose. Donc la seule chose ko bishobora kuhava, hategeza kuza umuntu avuga ati non, abatutsi b'aba étranger twebwe abakoro twaje gukoloniza Afrika twabasanzeho. None ko mbona l'histoire africaine cyane cyane yandikwa n'abo bakoro aribo bonyene bavuga ko aribo bayizi gusumba, pourquoi bakreye narrative bavuga ngo abatutsi ngo ni n'abanirotike, ngo kambye meme wari abanirotike bahashyize muri kajya karere ryari haze combien de siècles. Alors
dans ce sens là kubera iki abamigra bava mu bindi bihugu baza muri Europe cyangwa baza muri Amerika baronka nationalité kandi umuntu ataguma babaza ngo mwebwe muri abanirotike mwebwe muri aba Ethiopien mwebwe muri aba donc aussi longtemps que citoyenneté yaho hantu nta muntu asaba gukarifya do étranger ucyumu citoyen sino wagiye ukarifya d'étranger avec la discrimination avec la racisme ni ibintu bitari tolérable mu bihugu biteye imbere donc autrement dit iyo narrative yukwita abantu aba étranger abandi ukabita n'abantu comment est-ce que d'abord il n'y a personne qui même qui bon par ailleurs uravye ntuze historiquement abantu baba éleveurs kenshi bo kifiye le terrain avant les agriculteurs scientifiquement parlant tugende muri science donc autrement dit abanirotike bitwa ko aba éleveurs bashobora kuba aribo qui ont précédé les agriculteurs kuko turazi ingene ibintu byagenda d'après ibindi byanditswe bivugwa donc autrement dit iyo concept y'ukwita abantu n'abanirotike ngo n'aba étranger nituma igihunya bwo pourquoi ils font ça c'est ça la question kubera iki bakora iyo narrative kujya nabivuze ni kubera iyo narrative yoroshe kwigisha abantu cyane cyane aba bon sinovuga les lettres parce que même les intellectuels chevronnés uniko biyumvira bagaca bavuga ngo bajya n'aba étranger mugabo kambye même abo bantu bagira iyo narrative benshi ari nabo bari mu basana nationalité basana ma passeport y'ibindi bihugu iyo bari muri ivyo bihugu nta numwe abita ngo wowe uri umukongomane wowe umunyarwanda uri umunyamerika cyangwa uri umukanadien period iyo bakwise ngo wowe uri umunyarwanda d'origine ucugenda bugakiriya ukavuga yuko c'est du racisme kandi nivyo abari racisme na discrimination donc autrement dit à ce moment il faut que dushika kuri degré du créer tuka bon turashobora kubisigura mugabo par rapport surtout aux gens baba intellectuels bari chevronnés baba politiciens batwara ibihugu bikura muri langage izo na type de narrative ubikoze nawe akanabihanigwa cyane kugira ngo iyo narrative d'abord tuyefase mu discours mu ntuze twarabonye ejo bundi muri Congo umuntu mu general yitwa Ekenge ariko aravuga yuko donc akarakteriza abatutsi ukuntu bla 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 naho bisubiramwo n'amajambo ateye isoni mugabo ni mu general akomeye ari porte-parole de l'armée hanyuma bon bavuze ngo baramuhanye mugabo je suis sceptique ko bamuhanye sibizama parce que burya yari kuca bakarore bakamuhana bakavuga bati izo discours nk'izo ziri fake ntibazizana ku radio cyane cyane zivugwa n'abantu baserukira inzego baserukira igihugu donc tukavuga kirazira en fait kirazira nitegeza gukora kurindira yuko ihonyabukuri banza kuba kugira ngo uvuge kirazira itegezwa kuvugwa mu gihe cyose ubonye ko hari ibintu biko birakogwa inyigisho ziko ziratangwa zijanye no kugira discrimination cyane cyane zo kugira gutegura ihonyabwoko no kuvuga y'ama etape 10 uratura yazi twamatu yasubiramwo donc tukabivuga tukabisubiramwo à gauche à droite donc ihonyabwoko no kugibuka mugabo ikintu gihambaye nuko ihonyabwoko ntigigize rihagarara rero nukuraba ingene turihagarika para tous les moyens dukoresha uburyo bwose dukoresha cyane cyane ama moyens de communication imana yaduhaye ndayita imana kubera kera bakontrola media ni byaborohera gukora amahonyabwoko no kugira ama narrative ya négationnisme n'ibindi ubu rero kubera dufisa tuvugira tuze turadenonsa amafe ama acte cyane cyane ava mu apoliticien ndazi ko tubikora ndazi ko mubikora kugira ngo dushike à ce moment où izo narrative zitazo zifite agaciro niho honyine abantu bazovuga bati okay c'est possible de vivre ensemble en attendant cela ihonyabukuru izobandanya izohagarara naho ngejeje murakoze Amor Fati nahejeje sinzi ko uri hafi sindakumva sinzi ukurikira iragiye uraza ukurikira natana Amor Fati menga yafatiriwe nibaza ko ari Beatrice naho James ngira yadugije ukuboko yacaga mu nyuma ya Beatrice reka mbe ndavuga ngira ngo ni haba hariho uwono acimbera acabimbarira bimenyeshe je n'ukuri mbaje kubaramutsa ndabifuza amahoro y'Imana
hanyuma murufati no kurakoze kuri iki kiganiro duhaye ikiganiro cy'inkoramutima kuko ikintu cyitwa ihonyabwoko ni ikintu kibi. Murakoze cyane abicaye ngaha n'abazokumviza ikiganiro mu nyuma. Ikiganiro kikwa n'abantu. Hanyuma uravuze uti kwibuka 32 jenoside yakorewe abatutsi. Ndabona bashyize ku idarapo y'u Burundi n'iy'u Rwanda n'iya Kongo bagisize ko n'udupwende d'exclamation twinshi. Ego n'ukuri birababaje kubona abantu bambuwe ubuzima, abantu bakomeye bigendera bakaba baratemaguwe ku murango Nyamina, bagatemagurwa amezi 3 agahera, amakungu arorera, ntihagire n'umuntu n'umwe ashobora gutabara. Nibara cyane rwose kuri iyi si kubona isi baragize ishamba tukamera nk'uko mengo ni muri jungle hamwe igikoko kijya ikindi. Mbere twavuga ko igikoko coco ari mitende kuko biba biriko birahiga birondera ico bijya. None kwica uruyoya, kwica umwana, kwica umutamakazi, ibyo bintu babigirira iki? Sinzi ingene umuntu yobivuga, ni ibintu biba biteye isoni cyane rwose. Kandi tukaba tuzi neza yuko byavuye ku banyamahanga baje guteranya amoko, bakaza guteranya kugira baze kwiyorera ubutare n'ubutaka n'ibindi byose. Ndashimye ko noshize kutudarapo dutatu kuko tuzi ko aka karanda k'ihonyabwoko kari mu karere n'ayo madarapo atatu. Mbere umuntu aviyumviye tuba dukwiye kugira idarapo rimwe kuko imbere y'uko umunyamahanga aza gucamwo imice twari bamwe, hajya hose hari abantu bamwe. Mengo Maxime bivuze ati burya mu karere turi bamwe, imbere y'uko baducamwo imice twari bamwe. Uri umunyarwanda, uri umututsi, uri umurundi, uri umututsi, uri umunyekongo, uri umututsi, aho uhagaze hose uhigwa n'iryo honyabwoko. Hari abo bumva bavuze ngo abanyamurenge, ngo bamwe bakavuga ngo ni abanyamurenge, ngo ni abanyahehe. Ibyo bibanza byose ajyana ibintu bagiye baduciyemo imice. Abega bari hose, abahondogo bari hose, abanyakarama bari hose, abaki bari hose, usanga dufitiye n'ibintu dusa kandi baba bashobora kudutandukanya. Naho kwambara iki barakumenya. Nibuka bisi yo mu bategereye igeze ahitwa Mayuyu, bakuyemo abana b'abatutsi, bisi mengo Titanic muri 2000, bakuyemo abatutsi b'abanyamurenge, abatutsi b'abarundi, abatutsi bakuyemo abatutsi. Rero umuntu amaze kumenya icyo kintu, kwiye ikintu ihonyabwoko rihiga twese, tuba dukwiye kurigwaniriza hamwe. Nakuvuga ngo ni mu Rwanda, ngo ni mu Burundi, ngo ni muri Kongo, hose. Icyo ni ikintu mba nifuza ko dutahura twese kandi nibaza ko biriko biraza. Muri akanya sinzi igituma niyumviye umukobwa yari hano yitwa Valentine yaje kundamutsa muri campus muri university. Umukobwa mwiza, tekereza mwiza, nagiye numva yari yaje kundamutsa gutyo amagenda muri bajya ba mbere nyine inkotanyi zigifata igihugu zikura ubutegetsi. Ndanumva ngo bamwishe. Niba ukundi mungu yitwaye Jeanne haraza kudusigurira Bible. Mwiza yarafise akanyinya ndamwibuka iyo ndamwiyumviye yobundi. Yiga muri domu ya 2. Nawe nyene agenda nyene nk'utasha ataha kare jenoside kirimo bacara mutemagura. Aho ubundi muhungu yiga muri medicine yagiye mu nkotanyi, nibuka gusa ko yarafite umukopine yitwa Beatrice Simbananiye, muhungu ndamwibagiye yiga muri medicine ya 4, nawe nyene baramwishe. Ndavyiyumviye different. None nkaho abo bantu ngo baronse iki? Ugaca uvuga uti ikindi kintu amufatiye atanguriye aterega, none Maxime yakivuze nawe nyene aterega n'ibyo ntibirahera, ati n'uno munsi turacari muri byo. Wiyumviye ko no munsi hakiri abantu ariko bararibwa bicwa hariye muri Est du Congo, umva ari ibintu birema biteye isoni. Biva kuki tuzobivamo gute? Ndenge izo mine zizohera ijyane ngo aduha amahoro, mbega bizogenda gute? Tuzobivamo gute? Eske barabona yuko bobi iwabo hari umuntu w'umunyafurika aranduga muri Europe cyangwa muri Amerika ngo atangure ngo aje guca imico nk'abantu ngo yica abantu? No, none kubera ikigaye ibyo bintu biva hariya bikazi iwacu. Hanyuma ndabaza ikindi kintu gihana n'amaniyumvira gute umuntu w'umunyafurika yubahuka kwica umuntu bahora bavoma hamwe barabasangira, baza kutwica bari abantu 72 bari abantu twahora dusangira. Mfite ibintu eske ni shetani we yabafashe? Jeje si umuzungu afata umupanga
murumva siwaza n'ujya muriro siwaza n'ujya araguha amahera mugabo si wabikora uvuga uti ibi bintu tuzobyigisha ryari kangahe bise narabiyumvira mbega ibintu tuzobivamo ryari ariko ari cyclique de génération en génération muri 59 bafise quel âge ababironse ubwa mbere 59 tifozo ko umwana yavutse muri 59 wafise 60 combien urumva turacari muri ivyo ni ambengo 60 combien ego 70 n'iyindi mbare ndabusha niho nyumva akazi numva rero nkavuga nti tuvyiyumvire tuzogume tubivuga tubyigisha kuko aho basi la conscience basi locale ayi bavyumve nitwo bigenza gute sinoheza icyo ndavuga nagize nti kuburya umuntu wese yavuze afise ururimi n'amaboko arafise icyo yokora ntibashobora kuja ku rugamba twese mugabo uwo mwe ugakoresha ico ufise urafise wabivuze amoro fatuti wari kuvuga mwe yavuga ngo if you can do this ushoboye namba ushoboye kwavura wavura namba ushoboye kugenda ushoboye ariko akaba ati wowe urashoboye ikintu nta muntu n'umwe yaremwe adashoboye uzi kwandika rero bafite la belle plume bakandika mugabo ntituzogume turyamye aravuga ngo ni politique si politique c'est la survie urumva ngira ntabicisha amajambo ngira ngo ndabareke mu bandanye mwiyumvira hanyuma n'ukuri twibuke twiyubaka ndazi neza yuko umuntu wo mu ntara wese afise umuntu yabuze utabuze wo muvukana wabuze social nk'enyoko wabuze umwiganye wabuze abantu qui nous entouraient ubonye bishwe bazize ihonyabwoko nibara hama bikaba bikiriho n'uno munsi urumva rero nuko ndabahojeje naje ndihojeje mureme tubandanye n'ukuri Imana idufashe kandi dushobore kumva twiyubaka hanyuma akabikure murakoze cyane ubwo bamufatira hafi fata ijambo ziri ku nama avuga fata ijambo mbona ampaye ko wose mbere ngira ngo yaranahakubitiye ngo ni ziri ku nama yakurikira ama James ziri ku nama karibu murakoze ndabaramukije hose numva umengo zihari nako hose abafatira Beatrice n'abari mu kiganiro bose Maxime Iragi James Nkuba Fabrice yaheruka kera hano ubuntu nikari jewe mwe muramwumva ntimunyumva turamwumva okay naringeze nariko ndavuga nyene ko ndabaramukije reka ni permette kubavuga ko mbona mutari benshi cyane naringeze kuri Fabrice ubuntu au cadre Burundi na peacemaker HANA bon na amazina bagoye bash and they wait bon n'ubundi wa nyuma my lord ndabaramukije nongera shimira amorfati yumviriye kwifatanya n'abandi kwibuka honye bwo kujya kuri abatutsi mu Rwanda mbona yashize ko mu karere hose nukuri ni vyiza cyane ni nk'umuntu yabuze umuntu nta kintu kinezera nk'uyironse wo guseruka ko akakwereka ko mubabariye hamwe kuko hari ibyo umuntu adahindura hari ibyo tudafise ububasha bwo guhindura kuri iyi si ariko je ndibaza ko ihonyabwoko abantu bari bafise umuntu uwo ari we wese yiyumva ko ari umuntu atari igikoko nibaza ko yoba afise uruhara rw'ico yohindura kuko simvurirwa ngo uvuge uti byabaye nta kundi nukuri abantu bose bari bakwiye kugira uruhara mu guhindura ivyo bintu kuko je mpamvu bivuga ngereranya nti reka dufate ko atari ihonyabwoko rikorerwa abantu donc rikorerwa abantu ubwoko bw'abantu reka dufate ko yoba ari ihonyabwoko ririko rikorerwa ubwoko bw'ikoko kanaka reka dufate igikoko tuzi twese nk'imbwa nk'umunsi twokumva yuko imbwa zose ziriko zirahigwa ziriko zirategwa amabuye ziriko ziratemwa ivyo bintu nibaza ko tudahagurutse twaba turi ibikoko natwe bya nyuma ibaze rero ivyo bintu bikorerwa abantu kategori y'abantu musa muvuga rumwe
reka sinzi hari ibintu bishika ukiyumvira uti none ibi ni kuki bishoboka mu bisanzwe ihonyabwoko ni ikintu kitatezwa gushoboka kuko umuntu wese ku isi atinya urupfu hanyuma ihonyabwoko si ikintu gikorwa une minute kigaca kidisiparisa baheze 32 ans ibyo bintu ntibirazimangana biracariho jewe ibi mu minsi bene iyi ibibazo birandengera nkabura uwo mbaza nkabura uwo ngira iki ariko n'ukuri abantu bose bakwiye kwiyemplika abantu bo umve umuntu wese muzima hari uwavuze ati byohera gute ntibyavuzwe bihagije nibyo nibaza ntibyavuzwe bihagije kuko nta buryo bwo kubivuga bwabayeho kubona dufate nk'i Rwanda bibuka mu kwezi kwa 4 mu nyuma barashobora kubivuga ariko batabivuze bitavuzwe muri rusange nabo bitashikiye ntibikwiye kuvurwa n'abanyarwanda gusa jewe nategeza kubona n'abandi banyafrika bariko barayibuka kuko none ntibazi ko ari abantu bapfuye ntibavyerekanye ntibiri mu mateleviziyo ntibizwi bategeza kuba bariko baribuka abantu bose ku isi mugabo none hakenewe iki nibaza ko dukwiye kubereka ko ivyo bintu vyabaye badutabare bireke gusubira kubandanya kubaho ariko murazi ko nka twebwe muri makominote y'iwacu ivyo bintu bivuze witwa umunyamacakubiri ariko ntiwigeze uvuga uti ko aba bahizwe iki gihe cabugenda mufate ababandi nabo ntavyo wigeze uvuga mbwa witwa umunyamacakubiri ibi bintu sinzi yuko ari uburyo bwo guhakana canke hoba hari ubumenyi bukenewe kwigishwa kugira umuntu amenye ko ihonyabwoko rihiga umuntu iyo bavuze mu gifaransa ngo ni crime contre l'humanité muri humanité wowe ukaba witwa umuntu urimwo ni ukuvuga ko uteza kurirwanya hari ibintu byigeze kubi Burundi bavuga ngo barahiga ngo abana canke abantu ngo babanyamwema bamwe baba bafise indwara z'uruhu usanga afise umubiri nk'aw'abazungu barigeze kuvuga ko ngo babahiga ngo babice biriya bintu n'agahinda nico n'ihonyabwoko abantu bose baza kurirwanya rero jewe navuga nti ari uwavuze ati bizohera gute nibaza ko ari kuvyigisha ko cane abantu bakamenya yuko kubivuga atari gukrera amacakubiri hanyuma mbega ikindi novuga ni iki no gutunga agatoki abantu babifisemo uruhara erega hake abantu babifisemo uruhara ntawe batunze agatoki abo mvuga jewe mvuga abantu babizanye bakabyigisha bakaba baguma umengo ntibarimwe muri ivyo bintu aha ndiko mvuga nk'abantu bitwa ababirigi turatinya kubatunga agatoki kandi aribo babizanye n'uyu munsi nibo babiherekeza none wibaza ko ababirigi bomenya yuko bakora ihonyabwoko umuntu akababwira ati mwe murakora ihonyabwoko ku batutsi uyu munsi muriko murarikora kuko turabizi ingene mu participamo abo bantu nta numwe abagiriza nta numwe turatinya kubera ingufu bafise canke iki ariko barafise uruhara rukomeye kurusha n'abandi bo muri ibi bihugu bikorerwa mu iryo honyabwoko rihitana abatutsi umunsi rero ababirigi bagirijwe n'abari kumwe nabo ndibaza ko bizohagarara kuko ayo mategeko nibo bayashinze muravuga muti ntirazobagiriza kuvuga birakwiye kuvuga mu ndimi bumva bakamenya ko tubizi niho buri ico bikiza kuko ni nkaho umenga umwugaraniye ahantu mu gafuko muriko mukomera y'induru ariko ntimuzi uwafunze ako gafuko uwo ari we mwebwe muri ahantu canke mwugaranywe mu nzu hari umuntu ariko aratera amabuye kuri iyo nzu mwebwe muriko mukomera induru muri iyo nzu canke yayituriye mukomera iyo nduru muri iyo nzu ariko ntimuzi uwaturiye uwo ari we mushoboye kuyirokoka itahiye yose mukayisubiramwo wa muntu agasubira akabugarana agaturira ntibizohera ifo kumenya ninde aturira iyo nzu ninde yabugaraniye muri ako kantu nico we mbona kuko hagati yacu turashobora kurwana muga ntiduheze ico kibazo jewe nivyo nama niyumvira naho mvuga umengo ntibyoroshe ariko nagira mpeze mvuga nti abantu bose mwibuka muragira neza cane kuko hari abantu iyi tariki ibamerera nabi kubera ivyo baciyemwo hari abantu babuze ababo babuze abavukanyi babuze ababanyi nk'uko Beatrice ko aravuga abo wari uzi b'abanyarwanda
canke n'amatemonyage tubona uratinda ukabona umengo uwo muntu uramuzi kubera ariko aravuga ibintu uzi ukabona ko uri umuntu nkawe kugira sintebe nagenda kubwire nti kwibuka ni ikintu gikomeye cane ni ugufasha abandi kuko no mu majambo y'Imana ngo baravuga ngo murirane n'abarira munezerwe hamwe n'abanezerwa ni c'est ça l'humanité nico gituma nibaza nti kuki umuntu aterwa n'isoni no kuvuga ati twibuke canke dufatanye n'abibuta kuko umuntu ataco yiyagiriza yategerezwa gutera ivyatsi ibi bintu kuko n'abiyagiriza turabona ko hari abemeye icaha bakagihanirwa twibaza ko batogisubira murakoze nagira shimire amafati wiyumviye kwibuka wagize neza kwibuka abahitanywe n'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi 94 mu Rwanda wacirushira ko n'abandi bashaka kuba ariko rikorera bahitana nko muri Kongo wakoze cyane n'abandi bose turiko turifatikanya nawe nabaramukije ndabasezera mwakoze hose uri hafi ga hose umengo ntaragaruka niho uri reka tube turumviriza ubukurikira ngo ni Iragi canke Anderson ni James canke ni Iragi ni James après Iragi karibu James murakoze cyane amorufati nagweruka kera cyane nende ukumbuye gose ubu nari nkumbuye nizire ku nama n'ubuntu na Iragi na Maxime mugabo sinde barinda pe nari pe Imana iradufashije duhuriye ku kwibuka u Rwanda bariko baribuka amatura bifu turiko turiko turifatanya nabo buriya twibuka ivy'iwacu mugabo twibuka urumva niko nabitoye mutwe wanje amurufati wagize neza kugira uzaniye vraiment iyi space parce que non seulement tu nous as manqué par des espèces très vraiment pertinent et mugabo uyu munsi il fallait quand même que les Burundais soient ensemble kugira ngo twifatanye n'abanyarwanda. Bon, le premier moi que je vais vous dire nuko nobabwira nti jewe ndifatanye n'abanyarwanda ni ijambo ry'iwanje muri iyi mibabaro barimo hanyuma turi kumwe nabo kandi turi kuri yabo kubera iki natwe turiko tuviva numva umbaye cyane nancanga ifraza neze n'ikirundi turi kumwe nabo muri uru rugamba yuko abatwica ari babandi ntitwicwa n'umuntu ntitwicwa n'umuhutu cyangwa umututsi twicwa na idéologie génocidaire c'est ça qui nous tue là nico gituma ngira ngo noba novuga nti gituma washize hejuru James sinzi ko nkundira gato umbare kugucira mu ijambo gatoyi nagomba bwa mbere nshimire Beatrice yafashe ko host ndamushimire cyane kandi nawe ndamwifuriza noga ngo ibihe byiza na cyane cyane n'inguvu mu bihe nk'ibi Jenalize usanga afatiwe gato reka James urakomeza ijambo rya mukanyisha ngo namubwire gusa se kumpasinye Chemeza Space bishobora ko ntasubira kugaruka ngo mvuge kuko hari ibindi bintu umwanya yarashizeho usa n'warangiye ariko James arangize hagize n'undi agira icyo avuga hama Beatrice aramasinye Chemeza Space urakoze cyane kandi Beatrice n'abandi mwese twafatikanije kandi shima bane twibukanya ko ikibazo nk'iki na cyane cyane kuri twebwe abarundi ndibaza ko twebwe no ngo cyane cyane dukwiye kwibuka twiyubaka kugira ngo tuzoshika ahantu umunsi umwe igihugu cacu cyubaha les victimes kigaha ubutabera les victimes mu kubaha ubutabera cyane cyane hama no kuvuga ati kigwanye umugera w'ihonyabwoko kwiga abatutsi mu karere hamace guyasoga ya never again ibe never again koko ikindi naco ni ukubwira abo bose bababaye umunsi bafite intuntu n'agahinda muriho kuko imanga ntimarira imana kandi
testimony zanyu zubaka benshi zikijura benshi kandi agenda babwire ko tutazigera duhagarika kurwanya iyo ngengabitekerezo za jenoside canke abanyabwoko kandi kurwanya abo bose babigize nk'umukino wa politike si politike ni ubuzima bw'abantu kandi tuzobigwanya mbaye Maxime uko yabivuze nanjye ndamushimiye cyane ku bikorwa akora hama tuzoguma turwanya uko biri kose ubundi muntu avuga ngo bandashaka shimira bose free thinking twatanganya kuvuza ibintu bikomeye cyane ati this is our story cyane cyane twebwe abarundi tuzi ko ibihe turimo tuzi ko igihugu cyacu abajenosideri ari bagifukamye mu uyu munsi gashimira n'umuntu wari wese afite uruhare afite icyo akora cyangwa yakoze ngo ibintu tubivemo urakoze Beatrice uze kumpa sinye space icyo ndayirangiza hama reka nsubize ijambo James uri hafi ego ndi ngaha vrema mbega bashanja ko ndiwo ngaha nabonja vrema urumva voilà urumva feti umengo amurfati yamvuga ivyo nenda kuvuga hanyuma Beatrice wavuze ibintu bikomeye cyane urumva en fait il a résumé amurfati il a tout résumé bon voilà sicho no haba nkavuga peut-être vraiment en fait je suis un peu perturbé parce que hajya umuntu akwaza ijambo urayoberwa iyo warugeze n'ivyo urinda kuvuga parce que hajya biragoye nukuri pe biragoye by'abakiri bato n'abakuze natwe tuba tukuze gucira umuntu aguciriye urayoberwa aho urugeze mugabo uzinzira warira kugenda je nanze aho ngomba gushika mugabo ndaco bitwaye turi kumwe kandi merci beaucoup ego nuko niko novuga vraiment merci ego murakoze cyane abaduhaye yumvira bose iki cyangwa cica sintu cica nirungu abo ni mu kirundi wacu niyo umuntu abuze yateza kuronka abamuhoza bakaronka bamufasha bakakugandara nuko biri mu mico yacu n'ukuri rero ngaha dukoze umurage umugirwa neza hanyuma amurafata aravuze ati ngira twoca tugeza aha kubera yuko menga arafatiriwe kandi arashaka no kubandaniriza akajambo gato imbere y'uko duheza ego Maxime karibu urabona intumbero yo kwibuka nuko nabonye n'abanyarwanda bayivuga no kwibuka twongera twiyubaka rero mu ntumbero yo kwiyubaka je nshaka kuvuga yuko ikintu nyamukuru gituma intambamye nyamukuru ituma tutagwanya abanyabwoko by'ukuri nuko abari koregwa les victimes rimwe rimwe usanga bacanamwo kumvo zitandukanye cyane cyane kubera politike à gauche à droite bigatuma yuko iyo mutafise abantu bakorerwa abanyabwoko bonyene batiyunze ntibashobora kurihagarika icyo kintu nicyo kintu nyamukuru nasanze kihari igituma ihonyabwoko ridahagarara kubera yuko abarikorerwa bonyene badafite ubumwe hagati yabo naho ngejeje ngira ngo turashoboye gusangira ikiyago hari undi yarafise iragime ngo hari ikintu ashaka kongera karibu irage ego urakoze cyane nta ukubita ibyo yasembereje amurufati n'ahafatiriwe ko yari afite ko hose narizi ngo aratureka ubwo ariko bidakunda nta kundi reka mere akantu nagire mvuge gafatiye ku cyo Maxime avuze mere n'utanga inyishu mfatiye ku mbonye muri protocole yabaye mu Rwanda bariko baribuka kuri inshuro ya 32 ya genocide yakorewe abatutsi Maxime uravuze ikintu ati ikibabaje nuko abagwanya canke abakorerwa y'nyabwoko bataja hamwe hariho n'iyindi yerema wibagiye mbega bagira hamwe hega mugenzi simvuze ivyo uvuze turemeranya ariko mu bisanzwe abantu bakorewe ihonyabwoko abantu bagwanye ihonyabwoko ni no gufobya ihonyabwoko by example uno munsi abanyarwanda bari n'ababakunda n'abavyumva
bari ku nzibutso bari i Kigali bahari kubera iki rero bahaba kubera sinibaza ko ari bahawe na nasiyozi sinibaza ko ari gift bigeze baronka nico gituma no mu kwibuka usanga kenshi banibuka banashimira abahagaritse iyo genocide ico rero ahubwo nico vuga ati ntushobora kurondera inka ntushobora kwironda ko ibintu bibiri inyama n'amata yego byose biraribwa canke ariko umwe wese aragira preference kugira abagwanya ihonyabwoko n'abarikorerwa kugira bashobore no kwibuka no kurigwanya bateza kugira aho bahera rero iyo ni nyishu ico kintu ahubwo ikindi kintu ca kabiri kubera iki nuko kudahuza mbere hariho irindi jwi twibagira nukuri imbaraga z'abakora ihonyabwoko zirakomeye urazibo z'abarikora twemeranye nabyo ko zikomeye zifise ubufasha sinari nzi ko muri iyi minsi umuhungu wa Habyarimana yogigwa en politici akakigwa n'abakuru b'ibihugu agashigwa mu majwi akavuga abantu bakumvira barafise twemeranye hariho imbaraga rero imbere yuko ubona ngo ntiduhuza ntituranumvikana umwansi n'uyuhi uru rugamba rurashobora gutsindwa ariko hatangura bataye ntushobora gutsinda intambara udatsinzere bataye hari amabataye amwe dutsindwa nayo womenga ntiduhuza aho tuba dutsinzwe bataye ariko ntidutsinzwe intambara kuko n'ubu tushobora kwibuka naho twoba turi inyuma y'iyeka mu bisanzwe iyi ni bataye tuba dutsinze ni ukuvuga iri jwi rirasohotse rivuga ngo ziri ku nama yavuze ikintu uti n'abakomeye turabashira mu majwi ni bande bafasha nabo bandi bakora ihonyabwoko abafata umuhoro ni bande bari inyuma yabo turabazi turabavuga babagwanya gute rero babagwanya mu gukenyera kagatenge twavuga izo nkotanyi tuvuga no munsi ziraberewe zisa neza zifite ibikoresho rutura n'ibiki ariko ababizi zose izo nkotanyi zifite agaciro kurusha za zindi wasanga batambaye ibirato za zindi wasanga imbeho igire icamano babandi bavuga mbere bose n'abagore ko bakenyeye agatenge k'abagore bavuze ngo kajya kwari kugira ati niyo ushonje urafundika mu nda gushikaho iyo nzara ikabanza ikarindira kugira urwane urokura abantu niho rero mvuze ngo ibyo ari byo byose abantu bakunda nta muntu atifuza resulta nta muntu atifuza ibyiza nta muntu atifuza wowe Maxime ndazi kuraba cyane kandi ushiramwe effort ndanagushimiye wari kwifuza ko no munsi tuba turi kwibuka mbere impande yo kwibuka cyangwa ahandi hakaba n'icibutso ati aha n'ahantu abarundi bahurira bifatanya niho rero kuko ifatanya neza bifatanya n'igihugu cy'u Rwanda ntitucifatanye nk'abantu igihugu kifatanya n'ikindi presidence cyangwa ubushikiranganje bw'imigenderanire bugasohorwa kavuga ati uno munsi amasaha ya naya isaha imwe cyangwa zibiri tuzoba twifatanije n'abanyarwanda duhurira ajya ku cibutso aka kabi kabishe kabashikiye karashikiye n'iwacu gashobora no gushikira hariho hose tutabigwanije sindabona le resultat iyo nta numwe atayifuza ariko rero ubugishikwako niho abantu bomenya ngo ntituhuze sishobora kwifatanya n'umuntu avuga ngo oya ntuvuge ko ari genocide yakorewe abatutsi mu Burundi ati uko abahutu bacabumva ko bari offended nari kwifuza ko kujya abahutu bo mu Rwanda batari offended no munsi bari muri protocole bari mu bushikiranganje bavuga kurusha n'ababikorewe twemere dushike hajya ahantu kuko icyo ni kinyoma umuntu aba offended n'umuntu abifitemo uruhara nawe aba ari ahantu kumwe naho yoba bishaka bitiye niho nanjye nsubiye gushimira kujya Beatrice ubona iyi coordination tugira tutaragaye uwo byanse nimba agiye mu bagwayi biwe cyangwa mu kindi akavuga ati ndabizi nabikora n'imbere y'ubundi Maxime turakuzi Maxime imbere y'uko tumenya ko mu activiste akanuvo activiste ni antegiye message ndabivuze hari abari bazi ko imbere y'uko mu activiste uri mu victime rero hari abagwanije mu activiste ntibamenya ko badashobora kugwanya ngo batsinde umu victime rero le victime ntibareteza kuja inama basangiye umubabaro ahubwo icyo batingira batarasangira Maxime no munsi n'ubu birakuraba n'abandi sindabakuyemo nahimbawe numvise bavuga ati perezida wa Republika abaserukiye aba muri protocole wa gatatu
n'abantu baserukira imiryango y'ababuze ni ibuka n'iyindi ntibuka sinshaka usanga navuze ikosa ico kintu nico kikwereka ibuka yacu ni kirazira ni kirimoso ivyo bintu bizoshoboka gute ngo bigira agaciro nuko tuzoba twatsinze intambara ariko ivyo kirazira ikora ivyo asejenosike ibi dukora tukavuga ati ubukomezi mufise ntiburusha ko tuzi neza ko umutwise hamwe nitwe Bujumbura mwiyumvira uko mwokora inshuro kabica gatatu ivyo mwakoze mu Rwanda rero nibaza ko niyi tutoyinekije niho hari abantu batumva ko mbere no munsi akakanya kuri jewe numwanya wo kwimenjura numwanya wo kwimenjura kuko abadutwara tubishaka tutabishaka abadutwara batwiyitirira bashinze ko kizira kwibuka ijya ni effet divers ntibanayemera aho hapfuye muri yo